dusomye amateka kuri uriya mudamu w'Inayini n'ujya mu hungu wiwe. Amateka aravuga ngo igihe uriya mwana yapfa, ujya mugore amaze gupfakara barashatse kumwirukana, birabananira kubera ko yari afise umwana. Baravuze ngo turagomba tumwirukane muri rugo, ariko kubera ko yari afise umwana birabananira. Haleluya. Ufise umwana ntaco munyiganyiza. Umwana nawe sundi ni Yesu Kristo. Byarabananiye kumunyiganyiza kubera ko yari afise umwana. Abatunze Yesu mu buzima bwabo nta kizobanyiganyiza, muzokomera. Baragerageza ngo bamwirukane biranga. Babonye apfuye ujya mwana baravuga ngo turamuronsa ugwitwazo. Baca batangira kugabura ubutunzi bwiwe. Bakigenda kuja kumuhamba, baciye batangura kugabura ubutunzi. Umwe atwara intebe, uwundi atwara igitanda, uwundi atwara amashuka, ibintu byose byo mu nzu barabigabura. Avuga ati nagaruka asanga atakiyo na kimwe gisigaye, tuze kuraba. Haleluya. Bari bazi kugiye gukogwa n'isoni, baracahe kwijuru ritabaye. Bari bazi kugiye gukogwa n'isoni, baracahe kwijuru ritabaye. Haleluya. Bazi ko zamura mikrofone, gerageza uyongereza ingufu, gerageza uyongereza ingufu. Haleluya. Nibari bazi gikorwa Yesu yahejeje gukora. Bazi ngo niyagaruka turahita tumwirukana. Ariko bagize gutya, babona uwagiye guhamba agarukanye umwana muzima. Bavyumva kiri kurataragera gushika, batangira kubwirana, taraje kandi ajazanye umwana muzima, mugarukane. Mwese cyo yatwaye akigarukane. Umuntu wese ngo azana icyo yari yatwaye agisubiza mu mwanya waco. Icyo bagutwaye ku mwana yazutse kiraza kugaruka, bakizane. Umwe wese icyo yacanye akigarukane aho yagikuye. Ntabwo mwanyumvise neza. Umunsi n'umunsi w'ubuhanuzi pe. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi, wewe waryumvise riraza kugukorera. Babigarukana. Umwe wese abwira mugenzi we, tehewe ibintu byahindutse. N'ababansi baba bagiye kubwirana ngo ibintu byahindutse, uwari yapfuye ni muzima. Wari yapfuye ni muzima. Karisoma ijambo ry'Imana mu gitabo dusome. Hanyuma mu mwaka wa mbere Kuro umwami w'Ubuperesi agiye ku ngoma, Uhoraho akangura umutima wiwe kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribone gushika. Nuko Kuro uwo mwami w'Ubuperesi ashinga ko babitangaza mu gihugu ciwe cyose. Aravyandika ngo Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze, atora Imana nye n'ijuru yangabiye ibihugu byose byo mu isi, kandi yangeze ngo ndamwubakire ingoro i Yerusalemu mu Buyuda. None umuntu wese muri mwebwe gwo mu bantu biwe bose, ora Imana yiwe nibane nawe adugajeyo. Kokomera Yesu amashimeshi cyane. Naye majambo y'Imana nkurikirane kugira ngo uze kumenya ibyo wakira. Haleluya. Bibiliya itubwiye aya makuru y'uyu mwami yitwa Kuro. Usomye amateka ya Isirayeli, Abisirayeli bari baragiye mu kinyago, bari baratwawe nk'inyagano i Buperesi cyangwa i Babuloni. Bari bamazeyo imyaka myinshi ishika 70. Iki gihe bari barabihanuriwe n'abahanuzi b'Imana, bari barabihanuriwe n'abavugishwa n'Imana batandukanye ko bazogenda bakamara imyaka 70, ariko nyuma y'imyaka 70 bazogaruka. Haleluya. Bagenda Nebukadineza ngo atwara abantu
benshi bo mu gihugu bakomakomeye, abanyabwenge, abantu bize, abantu bafise umumaro, abantu bafise icyo bomarira igihugu, bose abajana mu kinyago. Bamara igihe kinini. Bibiliya usomye nico gihe aho batwaye abahanuzi b'Imana cyangwa bavugishwa n'Imana. Daniel baramujana na bagenzi be barabajana. Daniel ngo yari igiye ku birenge vya Yeremiya, se wewe w'imwemu yari Yeremiya. Baragenda baja mu kinyago, kandi Imana yari yarabwiye Yeremiya, iramubwira ngo wowe ntuzogenda, uzoguma muri iki gihugu, uzobirabisha amaso ariko uzoguma muri iki gihugu. Nico gihe Imana yari ihamagaye Ezekiyeli agira ngo atangire guhanura. Baramufashe, bamushirako ikiziriko, bamushirako umugozi, baramujana. Bibiliya iravuga ngo Ezekiyeli ngo aragenda amara iminsi 7 yicaye ku nkengero y'uruzi, amara iminsi 7 atakintu avuga, yumiwe. Haleluya. Yumiwe atakintu avuga, yacecetse. Bico gihe ubwiza bw'Imana bumusangaho, ngo yari ku nkengero y'uruzi gitwa Kebali, ari kumwe n'abajanywe kinyagano, yumiwe kubw'ibibazo byabaye mu gihugu cya Isirayeli. Amen. Kumbure nawe ushobora kuba wumiwe bivanye n'ubuzima urimo, bivanye n'ibyo uri kuracamwo, ukaba wicaye ahantu wumiwe, utagira icyo uvuga, utagira ayo ucira n'ayumira. Ibaza umukozi w'Imana nka Ezekiyeli bamufashe bamujanye, kandi yari uwo mu baherezi. Barabajana bagenda mu gihugu, bagezeyo bamaze igihe gitoya, hatangura kwaduka bavugishwa b'ibinyoma, batangura kubabwira ngo musigaje iminsi mikeya mugasubira mu gihugu, nimuzoteba. Ariko Imana iza kubwira Ezekiyeli, iramubwira ngo babwira ahubwo bavyare barondoke, igihe cyashinzwe kitaragera ntibazosubirayo. Haduka abahanuzi batari bo kubabwira ibinyoma mu izina ry'Uhoraho. Ariko Ezekiyeli nawe yari umwe n'abandi bake ashishikara guhanura. Ndagenda kubwira uzoshishikare kuvuga ukuri, nawe uzobusigaye wenyene. Suvuga ukuri. Uri kurabuze muri no minsi. Abantu baravuga ikinyoma kugira ngo babeho. Umuntu agahanura ibinyoma kugira ngo ashobore kuronka icajya. Ariko igihe kirageze ngo Imana ikoresha abakozi b'Imana buzuye ukuri. Sikira vuga ushobora kuvuga ikinyoma, nzovuga ukuri naho nzobasigaye cenye. Haleluya. Bafata abo basore barabajana ba Daniel na ba Meshak na ba Shadrach, barabajana. Bageze y'umwami atanga itangazo, aravuga ngo ndagomba mu ntegurire abasore beza b'Abaheburayo b'Abayuda kugira ngo tubategure, tubaprepare, tuze tubagire abantu bakomeye muri iki gihugu, tubigishe irukarudaya, tubigishe inyandiko z'igikarudaya, tubigishe ururimi rwacu kugira ngo bashobore gukora ibwami. Haleluya. Bashaka kugira ngo bakuremo indangagaciro z'abana b'Imana, kuko ibintu bakoze ibintu bibiri. Ikintu cya mbere Nebukadineza yakoze, yabahinduriye amazina yabo, abaha amazina mashasha. Afata amazina aramya Imana cyangwa yadora Imana, abaha amazina yadora ibigirwamana, abita amazina ahuye n'ibigirwamana byo muri ico gihugu. Iyo Satani agomba kwica ibitekerezo byawe, aguhindurira izina. Sishaka kwinjira muri ibi cyane kubera umwanya. Ikindi kigira kabiri yakoze, yabahinduriye ururimi. Haleluya. Ugerekana babwire abarundi twambaye ikirezi, mugo ntabwo tuzi ko twambaye ikirezi. Twambaye ikirezi cera, mugo ntabwo tuzi ko twambaye ikirezi cera. Nibaza ko ari igihugu cy'u Burundi ngira n'u Rwanda ushobora gutembera intara zose mwumvikana mu rurimi. Genda muri Kongo sindatembera, mugabo hari indimi nyinshi abantu bashobora kumvikana. Mwashobora kuva mu ntara akaja mu yindi kandi ari mu gihugu ciwe niyumvikane nabo muri ico gihugu. Ariko twebwe uvuye muri nord, ariya muri nord ukaja muri sud usanga ari urwo rurimi rwanyu. Uvuye muri est ukaja muri west usanga bavuga urwo rurimi. Ugiye hagati mu gihugu usanga bavuga urwo rurimi.
abayuda nabo bari bafise ururimi rumwe. Haleluya. Nukuri Burundi dukwiye gushimira Imana. Nico gihugu je nibaza ko igihe Imana yayoberanye indimi abarundi ahantu bari batumbere itahageze. Nico bavuga ururimi rumwe. Ugiye muri biro umushefu arakwakira mu kirundi cyawe, ugiye gusaba ijambo arakwakira mu rurimi rwawe. Ariko ahandi nkariya muri Mozambique narindi hari indimi nyinshi. Igihugu cyose kiva kikagera bavuga igipolitike. Igihugu cyose ugiye muri biro utazi igipolitike ucutaha. Abapolitike ikintu bakoze bashitse muri Mozambique bakoze ibintu bibiri, kandi niyo ari principe yabo. Ahantu hose bakolonije abapolitike, ahantu hose bakolonije bahindura icyo gihugu bakabakura mu rurimi rwabo. Kigira kabiri babatuma, yari intego yabo, bagiye igihugu bagezemwo bababwira ngo mugende muvyarane nabe muri icyo gihugu, kugira ngo igihugu mugifate kavukire y'icyo gihugu yose ikugweho musigara ari mwebwe. Kuko Portugal yakolonije Mozambique imyaka 500. Nico gihugu cyambere je nibaza ko ngira ngo avuye abisirayeli bakolonijwe imyaka myinshi, bakolonijwe imyaka 500 hariya muri Mozambique. Babakuyemo ururimi rwabo babakuramo umuco. Hariya muri Mozambique nta muco w'igihugu cyabo bafise. Haleluya. Hari imyuka itatu nabonye ihadomina: umwuka w'ubusambanyi, umwuka wo kunywa inzoga, umwuka w'ubupfumu. Niyo myuka itatu. Ariko hariho n'ibindi, ariko ibyo bintu bitatu ni ibintu bikomeye abaportugal babateyemwo: ubusambanyi, kunywa inzoga no kuraguza. Ntushobora kugenda kilometero hajya muri Mozambique utarabona ishuri ry'abapfumu. Interna, abantu bava muhira bakaviwa bagiye muri interna kwiga ubupfumu. Kilometero muri kari tusanga ari nk'amashuri nka 10 y'abantu biga ubupfumu. Bafise ministeri yemewe n'amategeko, yemewe n'igihugu. Nivyo iyo myuka rero iganje igihugu. Rero n'ababisirayeli kavyo bya Mozambique ndabyoze nigire kuco nashaka kuvuga. Haleluya. Bashatse kubakura mu indangagaciro, babakura ururimi rwabo, babahindurira n'amazina yabo. Ariko Daniel abibonye, haleluya, ngwagira imigabo n'abagenzi biwe, haleluya, kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami. Naho vyari vyiza baravuga ngo dushobora kwihumanisha ivyo kurya umwami yateguriwe. Ndagomba kubwira ntagire ikintu cyo gutandukanya n'imbabazi z'Imana, ntagire ikintu cyo gutandukanya n'indangagaciro z'Imana. Babategurira ivyo kurya vyiza, ariko vyari byaterekerejwe ibigirwamana. Kindi kigira kabiri ivyo byo kurya babitekesha inzoga. Iyo mugiye mu restaurant nimugapfe kurya ivyo mubonye byose. Hari amahoteli batekesha injya ama whisky. Nugiye gupfana hose ubwiye. Nkuko je naho mba nafashe urugendo, iyo ndaye mu hoteli sinsinzira neza. Sinumva yuko ntekanye, sinzi umuntu yahajyamya abantu, sinzi ko haraye umurozi, sinzi ko haraye umupfumu, ndarana makenga, ndasenga numva. Haleluya. Duko nubuze umuntu yaci. Ni nkibi bintu byizi muzi mubona twambara z'amabaro. Ukwiriye iyo uronse wambaye impuzu ya baro uyisengere, kuko sini ya baro gusa ko cyane zijya muzo ziba zarambawe n'abandi bantu. Urashobora kwambika impuzu umwana, iyo muzu wayimwambika uwo mwana yayambaye umwuka wari umurimo, aho nyine ukamufata kimwe, ugasanga nyina w'uyo mwana yari maraya, yari ndaya iteye ubwoba. Uwo mwana yavukiye mu mupfumo uteye ubwoba. Iyo muzu uwo mwana yayambara
akadukwamo n'umwuka w'usambanye. Kibaza iyo mwuka yawukuye muri family wanyu, nta muntu yigeze akora ibyo bintu, nta muntu yigeze agenda muri izo ngeso, ariko uyo mwuka umuntu akafatwa n'umwuka w'ubusuma atazivuye. Kubera iki? hari uruhererekane rwavuye muri ziriya mpuzu twamba. Haleluya. Haleluya. Murabona naho abadamu mushaza mupendeza, mukambara neza, mukambara amameshi. Reka babwire amameshi mwambara yavo. Amameshi mwambara yose ni mishatsi y'abantu baba baramoye bagaca bayicisha mu mashini n'abahindi. Ni kweri, muzoshake muje kuri internet murabe iyo ari amasosiyete ayihingura. Haleluya. Sidababujije ariko unasenga Imana imbere yo kwabigushira ku mutwe. Ni uyu mushatsi w'uyu muntu yasenga Imana yahe. Amen. Nago byari muri program yo kuvuga ibyo nakaka ndabyihoze. Ariko ikintu cyose ukora kugira kigira kamakenga. Haleluya. Uyu muntu uwo mushatsi ushobora gusanga ufise umushatsi ku mutwe w'umuntu yasenga Buddha. Yari kuramya Buddha, kuko iyo bagiye gusenga Buddha ngo hari imihango bagira bakabajana mu ruzi bakabamwa. Haleluya. Isi iteye ubwoba. Reka nabereke ikindi kintu abantu bakora batazi inkomoko yacu. Muramaze kubona abantu bishaka amatatuwaje. Haleluya. Tatuwaje zose na masinye zodiaque ni shino bisobanura gute? Iyo bagushize ko tatuwaje bagushize kirembo gihuguruye. Muranyumva? Iyo bagushize ko tatuwaje bagushize ko ikimenyetso cyugururiya abadaimoni mu buryo bworoshe kwinjira muri wowe bitabagoye. Numva ndaje mu bintu bitari muri program. Reka iyo nyigisho nzoyigarukana. Nagomba umunsi umwe nzobigisha les signes zodiaques. Murazibona ibi benshi iyo abantu babashaka amatatuwaje nzobasobanurira ibi bimenyetso ico bishatse kuvuga. Umwanya nuboneka ariko rikibinda bireke. Hari amarembo yugurura abadaimoni kutwinjiramo kudufata byoroshe kubera ko twabugurura irembo ry'ubuzima. Haleluya. Mu mpuzu twambara, mu birato twambara, no mu mfungurwa turya. Zira mfungurwa turya amasosiyete azihingura. Nidusubira kujya turajya amasupageti ukaryoherwa, ukarya akamayoneze ugakubita, ariko sosiyete zibihinga Imana yazo ni yahe. Niyo mpamvu dukwiriye amasengesho yo kudupfuka. Haleluya. Ni ibintu byinshi isi, hari ukuntu Satani, hari ukuntu Antikristo ariko arayubaka. Reka ndababwira kandi kantu kamwe gusa, reka ndakavuga aka kantu ncenja mu nyigisho. Igihe cyose uzogura impuzu ugasanga iriko nk'idrago cyangwa ikindi kiyoka gitanduka icyo cyo cyangwa ikindi gikoko, kiriya kintu ntabwo bapfuye kugishira kuri iriya mpuzu. Iyo wageze mu ijoro mwisi imwe iriya nzoka wowe ubona ku muzi wawe irahinduka inzoka. Nabyo kubyumva. Iyo wageze mu gicugu wowe ujya iriya muzu kiriya gikoko ugasanga ari kibikoko bidasobanutse ku muzi wambaye. Iyo wageze mu ijoro niyo impamvu rimwe na rimwe benshi iyo baryamye barota ibikoko bitandukanye ukabona ibintu bidasobanutse. Ni mwisi y'imwemu iriya muzi
kibaye iriko kiriya kintu mwisi imwe mu ijoro kirahinduka kikaba kiriya gikoko nyene. Haleluya. Nibimenyetso byinshi numva ngomba tuzofata umwanya twiga ibi bintu. Tukwiye kubimenya, dukwiriye kubimenya. Ugasanga umuntu yagiye muri saro yimosheje bagacamushira trace hano iza gucya bona gapendezo cyangwa abadamu bakagusokoreza baheje agashaka gushaka trace nga bifise ico bisobanuye isi imwe. Satani araradukirimbirako kubera ko twamwihamagariye tutazi ico dukoze, ariko biri yavuga ngo ibyo twakoze mu kutamenya Imana yarabyirengagije, ariko kandi biracyadufise ku bushobozi kuko nitwagiriwe deliverance. Ujya musore nahagarara, wewe musore wambaye agapira kera ngwino ha raba eglise, murabona ko kantu kanditse ngaha imbere, murazi cyo gasobanura nzokababwira genda bice iyo icyo kimenyetso kiri ngaha nzobabwira icyo bisobanura bijya bintu. Hari n'ibindi bimenyetso byinshi biri ku muzu twambara bifise icyo bisobanuye, icyo bivuze, kandi bigira ubushobozi ku buzima bwacu bw'imwemu n'ubuzima bw'umubiri, mu buzima bw'imibereho. Ugasanga uri munsi y'ubundi buyobozi udatahura, udasobanukiwe, uri munsi y'ubundi bubasha. Uriya musore ngwino, wewe wambaye umupira wa John, ngwino hano imbere. Uyu muntu muramuzi? Uyu ninde? Tupac ariho? Can you imagine? Tupac nagiha, ariko umuka wa Tupac uzokugira kimbaraga. Umuka wa Tupac uri cyari kurakora naho yagiye, ukabona nakantu keza ngo n'umustar akomeye, icyo uzokwadukwamo n'umwuka w'uyo muntu. Subire mu kibanza Imana ikugirire neza. Iyi sifise abantu bariko barayikontrola, kandi tukibaza ngo bariko barayikontrola mwibanga, ariko bariko barayikontrola mu buryo bufatika bugaragara, gusa ntidufise amaso yo kubimenya. Haleluya. Tupac yari yarakoze amasezerano yo kuzokorera Satani ubuzima bwiwe bwose, agera ku munota kandi asinya ayo masezerano atazi ko yasinye. Hageze agera ku rugezo amenya ibyo yasinye ibyo ari byo, abimenye acaririmba indirimbo yo guponda Satani, yo guponda Illuminati. Kujya ba Michael ba Jackson babigenjeje, amaze kubimenya baciye bamwica, kuko iyo ubimenye haba hariho n'inzira z'uko ubivamo. Baciye bamwica, ba Michael bose barabishe, ba Jackson barabishe, abami babo bamugusinyisha amasezerano agifise nk'imyaka 10, yakoze imyaka hafi 50 ariko akorera Satani. Haleluya. Katwigira kwa kuro, Imana ibarinde umwuka w'iyisi, ibaha inkomezi zo kumenya umwuka uri kurategeka iyisi. Amen. Umwuka w'iyisi Satani ariko
kiganza ariko arafata ijambo ku buzima bwacu, kandi ubuzima bwacu bwari bukwiye gufatwa na Yesu akarobugira kijambo. Satani ariko adutegekera, Satani ariko aduha icyerekezo cy'ubuzima, kandi twari dukwiriye guhabwa icyerekezo n'Imana. Kuro avukira mu gihugu, icyo gihugu akivukiyemo avuka mu gihe Isirayeli yari kwijije imyaka 70 kugira ngo bave mu kinyago, ariko bari barasamaye, bari bagiye amasezerano, bari bagiye iby'Imana yavuze ko bazomara imyaka 70. Daniyeli ngo afata igihe cyo gusenga, icyo gihe yarageze mu myaka nka 92 gutyo. Haleluya. 92 yashoboka, ego na 92 yari amaze imyaka, ikinyago cyose cyari kimaze. Daniyeli imyaka Abisirayeli bamaze mu kinyago bamaze imyaka 70. Iyo myaka yose niyo yari, kuko yagiye afise imyaka nka 16 17, afise imyaka 17. Nico gihe yanse kwiyandurisha ibyo kujya by'umwami akiri muto. Turagomba ngo abana bacu Imana ibashiremo indangagaciro, Imana ibashiremo umuco. Semeni haleluya, ku buryo badashobora guhindurwa n'imikorere y'iyi si, bagende buzuye imbaraga z'Imana. Afise imyaka ari umu adolescent, aravuga ngo tushobora kwiyandurisha ibyo kujya by'umwami. Je ndi umwana w'Imana, je ndi umuheburayo, je narasizwe, nararobanuwe n'Imana. Mwabakobwa mwe, mwabasore mwe mukiri bato, mwoye kwiyandurisha ibyo kujya by'umwami, mumenye ko muri abana b'umwami w'abami. Haleluya, wahabwa imbaraga zo kumenya. Daniyeli ngo abiravye agire hishurirwa, sige cyo gupfa kujya ibyo ubonye byose. Oya, sige cyo gupfa kumiragura ibyo ubonye byose. Yesu atugirire neza. Cyangwa kwiyanduza, gafata iminsi akwijije imyaka 90, afata iminsi yo gusenga. Ngo yari yasomye igitabo kimwereka amateka y'uko igihugu cyabo kizomara imyaka 70. Inyuma y'imyaka 70 bazogaruka. Reka nababwire, igitabo cy'amateka twagisomye, twamaze kumenya ko ikinyago cyarangiye, twamaze kumenya ko igihe cyo kuba mu bucakara cyarangiye, kuko twasomye igitabo cy'amateka. Ntabwo munyumvise muzamuye haleluya. Twasomye igitabo kitwereka ko igihe cyo kuba mu kinyago cyaheze. Hari umuntu manuriye muri iki gitondo, igihe cyo kuba mu kinyago cyaheze, igihe cyo kuba mu gasuzuguro cyaheze, igihe cyo kuba mu bucakara cyaheze. Daniyeli ngo yasomye igitabo cy'amateka. Semeni haleluya. Nanjye nasomye mu gitabo cy'umutima w'Imana. Imana yavuganye nanjye ngo ndabatangarize, ikinyago cyaheze. Ikinyago cyaheze. Amarira warize ntacyo bitwaye, cyari igihe cy'ikinyago, ariko cyaheze. Komera Yesu amashyi wabyumvise, ikinyago cyaheze. Gufatwa nk'umuca byaheze. Igihe cyo kwinjira ugashika, ugasubira i Kanani, ugasubira muri gakondo y'iwanyu, ugasubira ku misozi y'iwanyu. Mungu akubariki sana. Sinzi kinyagurimo, sinzi ubuja Satani yagushizemo, ariko uyu munsi icyo gihe cyarangiye. Mana ntabwo wabyumvise neza, icyo gihe cyaheze. Kuro muri icyo gihe ngo Imana iramuzana. Ijambo ndi bubabwire ni ijambo rivuga ngo amaboko y'Imana, amaboko y'Imana yuzuza umugambi wayo ku buzima bwawe. Teme niyo nyene. Umunyagira umuntu akubaza ijambo Imana yaguhaye uno munsi, uze kuvuga ngo Imana yamuhaye amaboko yayo yuzuza umugambi ku buzima bwanje. Amaboko y'Imana, hari amaboko y'Imana. Burya hari abantu babaho babereyeho kuzuza umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Hari abantu baremwa atakindi baremewe kuzohindura ubuzima bw'abandi bantu benshi.
irashaka nawe mu mwabo bantu Imana igushiremo ikugira amaboko yayo ashobora. My God, merci. Imana ikugira amaboko ashobora guhindura igihugu, amaboko ashobora guhindura umuryango, amaboko ashobora guhindura isi, amaboko ashobora guhindura Afrika, amaboko ashobora guhindura umugabane. Nambo nyumvise zamura haleluya. Amaboko y'Imana, amaboko y'Imana. Imana ihagurutsa uyu mugabo Kuro n'amaboko yayo. Kuro ari umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya. Kuro agiye ku ngoma, Imana imushiramo umutima. Semene haleluya. Imushiramo umutima wo kwiyumvira ku bwoko bw'Imana. Yitegereza ubwoko bw'Imana, amenya igihe bamaze mu buja ko kibaye kirekire cyane. Yumva Imana imubujije amahoro. Imana yambwiye ngo ndababwire ndabatangarize uyu munsi, tariki y'uyu munsi hari amaboko Imana igiye kukuzanira. Uwarayakeneye arayakiye mu izina rya Yesu. Hari amaboko Imana igiye kukuzanira. Nta kindi cyo bishobora kugukura aho hantu kiretse amaboko y'Imana igiye kurungika, agiye gukoreshwa ku buzima bwawe. Semeni haleluya. Amaboko y'Imana, amaboko Imana ikoresha abantu Imana yaremye, ibaremeye guhindukiza ubuzima bw'abandi, ibaremeye guhindura imikorere y'abandi. Mana yanje, Kuro araje ku buzima bwawe. Nicyo Imana yambwiye, giye guhagurutsa amaboko ya Kuro ku buzima bwawe, giye guhagurutsa amaboko ya Kuro mu muryango wawe. Imana igiye guhagurutsa amaboko ya Kuro ku mugabo wawe yakunaniye, amaboko ya Kuro. Amaboko ya Kuro ntacyo yahagarariye. Kuro yari yarateguwe n'Imana kuva kivuka. Haleluya. Abantu tubona bagenda Imana yabaprepare kuva kera, yabateguye kuva kera kugira ngo bazahindura ibintu, kugira ngo bazahindura ubuzima bw'abantu. Haleluya. Muri ayo maboko Imana igiye gukoresha, nanjye navuze ngo Mana mpindura ukuboko kumwe muri ayo maboko ugiye gukoresha kugira ngo ibintu by'abantu bishobore kuja ku murongo, ibitari bitumbereye bishobore gutumbera. Kuro twasomye umurongo wa 22 ngo hanyuma mu mwaka wa mbere Kuro umwami w'Uperesi agiye ku ngoma, Uhoraho akangura umutima wiwe kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya libone gushika. Mu mwaka wa mbere Kuro agiye ku ngoma, bituma Imana yiruka. Reka nababwiye muri iki gihe hari harabaye abami benshi batandukanye, hari harabaye abami benshi batandukanye, ariko Isirayeli ntibigeze bayiyumvirako. Haleluya. Igihe cyawe kitageze, nta muntu n'umwe yo kugirira neza, nta muntu n'umwe yo kwitaho ngo akugirire neza. Igihe cyawe kitageze, n'ukuzi aragucako akagucako mutakuzi. Ariko igihe cyawe cyageze, n'utakuza kubwira ngo ko yari yarakwibagiye, timbega ko kumenga arantu tuzinanye kubera igihe cyawe cyageze. Mana yo mwijuru, Imana yambariye ngo ndabatangarize, Imana igiye guhagurutsa abakuro babibuka. Igiye guhagurutsa abakuro babibuka. Kuro yari umukozi w'Imana, yari yateguwe n'Imana. Murumva ngo naka ngo naco yamariye, ngo naka naco yamaye. Igihe cyawe n'icyari bwagere, ariko igihe cyawe cyageze. N'umuntu ataco mupfana, n'umuntu ataho mwohuriye, n'umuntu ataco yo gukoreye, Imana imushiramo umutima wo kugukunda. Simanda bashigirira nange Imana yigeze kubuza amahoro umuntu. Abona arampamagaye muri bira arambwira ngo numvise Imana yambujije amahoro. Ariko ako kantu kararyoshe, numvise Imana yambujije amahoro, numvise mu mutima nabujijwe amahoro ko nogira icyo nkoze ku buzima bwawe. Wo kwemera ko ndakubera umuvyeyi
Imana iguhagurukiriza uyo muntu, Imana iguhagurukiriza uyo muntu, Imana iguhagurukiriza uyo muntu akwitaho, agukunda atabujyajya, agufasha atamakoda arimwo. Iragara abantu badufasha mugabo bashyizemo izindi kode, akavuga ngo reka ndamugirira neza ejo azobinsubiza. Imana igiye guhagurutsa umuntu agukorera bivuye mu mutima w'Imana. Ariko ntabwo muri ko muranyumva, yaba munyumvise muzamuye haleluya. Umutima wa Kuro, ego umutima wa Kuro ukora ibintu kubw'inyungu z'Imana atari kubw'inyungu z'umuntu. Imana niyo yakanguye uwo mutima. Uwo mutima wari umaze igihe usinziriye, ariko Imana irawukangura, iwukanguriye gutabara ubuzima bwa Isiraheli. Iri jambo ntabwo riko rirabwirwa abayuda mu buryo bw'umubiri, iriko rirabwirwa abayuda ku mutima, iriko rirabwirwa bizeye, iriko rirabwirwa abantu bafise ukwizera. Nushaka unagizere, nushaka unagemere, kuko jewe nutanagizera naco bintwara, ndarirungika gusa. Kandi iyo nabarungitse kijambo ndabatunga urutoki guke rumwe, izindi zine hamwe n'izi kwanza ngira rumwe, izindi zigasha zindari wanje. Imana yo mwijuru nutavyizera birangaruka ko jewe ndabigenderamwo, ndabibamwe. Nuzotangare no kubona ivyari kuba ku buzima bwawe byabaye kuri je navyizera. Niwavyizera biraza kukubako, ariko nutanavyizera nukuri nibiza kubura ubyakira. Nutavyakira jewe ndavyakira. Imana ihagurukije amaboko. Imana ihagurukije iki? Amaboko. Kuro ngo yandika inzandiko, nahamagara ba Zerubabeli, kuko Zerubabeli niwe yagiye mu muce wa mbere. Asifiwe. Kuko mu kuva muri kiriya gihugu bavuye mu mice itatu. Umuce wa mbere wari uyobowe na Zerubabeli, umuce ugira kabiri wari uyobowe na Ezra, umuce ugira gatatu wari uyobowe na Nehemiya. Haleluya. Kandi abo bose umwe wese yari afite inshingano ziwe. Asifiwe. Zerubabeli yari akubwira abantu ngo nimwitegure igihugu kigira cyongere cyubakwe. Mwitegure igihugu kigira cyongere cyubakwe. Imana nanje yambwiye ngo ndakubwire witegure ugira wongere wubakwe. Hubakwa icyari cyarasambutse. Mana bubaka icyari cyarasambutse. Hari imitima iri mwari no koraniro yasambuwe n'amajambo yumvise, yasambuwe n'ibitutsi bayo. Ariko mwabana b'Imana, Imana yo mwijuru iraza guhagurutsa ba Zerubabeli nabo sabandi. Nije ndiko mvugira ijambo ku buzima bwawe, ni message ndiko ndungika ku buzima bwawe, ukayizera. Zerubabeli abwira abantu ngo mwitegure. Ezra aje yajeje gushyira amatanguriro, fondation y'urushengero rwari rwarasambutse. Haleluya. Biravuga ngo mbega ni muzi ko mwebwe muri urushengero rw'Imana iri muri mwebwe. Sindiko ndavuga urushengero rufadika ugucya ruboneka, ariko ndiko ndavuga urushengero rwitwa umutima, urushengero rwitwa umubiri wawe rwarasambutse. Mwe mu Imana yabuze ikibanza muri wewe kubera ko Satani yarusambuye. Uno munsi ruraza gushirirwaho amatanguriro. Mana ndi ku musozi yarambwiye ngo ndababwire iragombe usubire bashirira amatanguriro yakuwe. Iyo fondation ishizweho inzu irubakwa. Ntabwo mwabyumvise. Iyo amatanguriro yashizweho inzu irasubira ikazamuka. Nabonye inzu zisubira guhaguruka, inzu zirasubira zirabyuka zari zararyamitswe. Mana. Hari inzu zari zarabomowe. Imana yo mwijuru yavuze kwigiye kongera kubaka kuko amatanguriro yazo yashizweho. Ezra ashiraho fondation, atangura kubaka urushengero. Barubaka, ahaguruka abantu baza kubaca intege, bahagarika nk'imyaka 13. Urushengero rwahagarariye ku marento.
urushengero ruhagarara rumara nk'imyaka 13 urushengero rutariko rurubakwa. Muri ico gihe Imana ihagurutse undi muhanuzi yitwa Hagayi. Haleluya. Abantu bari bageze mu gihugu batangura kujya no kunywa no kuba mu mazu meza bibagira urushengero. Burya nigenda babwire nta kindi kintu na kimwe gishoboka urushengero rwarahomvutse, nta kindi kintu na kimwe gishoboka urushengero rudahari. Turakeneye ngo urushengero rwubakwe, nta bintu byoshoboka na bimwe urushengero rwarabaye amatongo. Tuvuze urushengero tuvuze ubuzima bwawe, tuvuze imitegekere yawe, tuvuze iterambere ryawe ryahindutse amatongo. Imana iraza kongera kukuronuvera, iraza kongera kukubaka bushasha, iraza kongera kuguhingura usubira igikoresho cy'Imana, Imana yifuza. Haleluya. Israeli arakora, urushengero rurubakwa. Israeli abantu basubira ko haba ariko batagira inzitiro, batagira uruzitiro. Gihugu kwa cha Israeli kitagira uruzitiro cyari gitutsi. Haleluya. Imana imaze kubona ko ari gitutsi ku gihugu ihagurutsa Nehemiya. Mana yo mwijuru ihagurutsa Nehemiya afise mission yo kubaka uruzitiro. Imana ntabwo igiye kubaka inzu gusa ariko igiye gushiraho n'uruzitiro. Iyo umuntu yashiriyeho uruzitiro nta kintu gipfa kumuvogera. No kuri kw'Imana ugiye kujya musinzire utora agatiro ataco winona, utikeka abasuma, utikeka abambuzi, utikeka ibikoko, kuko inyuma zawe Mana yo mwijuru hari uruzitiro rw'Imana. Amen. Imana yambariye ngo irabubaka, ntiza kububaka gusa, iza gushiraho n'inzitiro inyuma. Iza gushiraho n'inzitiro inyuma ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Ihagurutsa Nehemiya atayindi mission afise, atakindi gikorwa Imana yamuhaye kubaka inzitiro. Iyo umuntu uzitiro rwasenyutse uwo wese arakuvogera, n'umuntu ari munsi yawe arakugaraguza gati. Nibuka Abisirayeli igihe bari muri Egiputa, no bari i Babuloni nyene, ngo hageze igihe ngo abantu baba Babuloni ngo batangura kuza kubagaraguza gati. Subira mutubwire ya Mana ya. Subira muturirimbira kuri za ndirimbo z'Isiyoni sha. Mwaza mwigira igitangaza. Mwaza mwigira ngo nimwebwe mufise Imana mwenyene. None ko Imana yanyu yabahevye, ko Imana yanyu yabataye, nguko kuntu babagaraguza gati ngo bigatuma bamanika inanga zabo mu biti. Inanga ziragenda zigwifira kuko zitari zigikora. Ziragenda zigwifira, imijya y'inanga iracika, zaburi zirabura, amatazira narabura, amashimwe aragenda. Kubera iki? Bari mu kinyago ahatagira indirimbo z'amashimwe. Imana igiye kugukurayo. Mana we ngo babagaraguza gati kujya umuntu agaragura ikigori. Tisubira basha mutubwire iyo Mana yanyu. Tubwire kuri za zaburi mwahora muririmba ngo mugiye ngo Yerusalemu guhura n'Imana. Tubwire iyo Mana yanyu. Nawe bamaze iminsi bakubwira uko ko twereke iyo Mana yawe uvuga kusenga. Tubwire none tubona ko tubona ubuzima bwawe bwamanutse hasi gusumba nubwo abadasenga bimeze gute. Imana yambariye ngo ndakubwire ako gakengegwe nako gasuzuguro yakabonye, niyo mpamvu igiye guhagurutsa Kuro. Mana niyo mpamvu igiye guhagurutsa Kuro ubuzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Tubwire iyo Mana uvuga kusenga no kuri batagiye kuyibona, batagiye kuyimenya. Yambariye ngo ndakubwire bagiye kuyimenya. Igiye kugusobanura. Mana wenda ndagize yerekwa ndahishuriwe. Igiye kugusobanura, igukura mu bintu byasobanye, igukura mu bintu byafata. My God, my Jesus. Igiye kubakura mu bintu bimeze n'ibintu by'inzitane. Mana yanje, Mana yanje, Mana yanje, Mana yanje. Igiye kugukura mu bintu byitwa mahwa. Igiye kugukura mu mahwa y'inzitane. Igiye kugukura. Nawe ko ndabona Imana ikiragobotora. Igobotora abantu mu maboko y'ababahaza, mu maboko y'ababatukira Imana yabo. Imana yo kwihangana bagututse, ariko iyo bayitutse nayo bakayishirako
nishobora kubyihanganira. Iyo bageze ku rugezo bagutuka, baragutukana n'Imana yawe, haba hageze yuko utabagwa no kuri kw'Imana, haba hageze yuko Imana ihaguruka. Yo haleluya! Umva iyo Imana ihagurutse imisozi ngo iraramburura. Narigabona imisozi nayiruka haramburura inka, hakaramburura impene, ngo ariko iyo Imana ihagurukije ukuguru kwayo guca, imisozi iraturika, imisozi irameneka. Mwabantu b'Imana mwe, Imana yo mu ijuru igiye guhaguruka, imisozi turagurike. Neno y'uyu munsi, neno la leo ni jambo ry'ubuvugishwa. Yambariye ngo Kuro araje. Kura kubabaye, Kura kwitayeho, Kuro yitayeho dosiye yawe, Kuro yitaye, ariko ntabwo muri ko murabyumva. Nebukadineza ngo yarafashe ibintu byose byo mu nzu y'Imana arabitwara, arabyugarana, ariko Kura aje ngo aribera abantu, aribera n'ibintu. Kandi ntabwo mwakumvise, Imana yabohoye abantu, ibohora n'ibyabo. Kura aravuga ngo nimufate ibyo Nebukadineza yari yarafashe byose. Imana yo mu ijuru igiye gutuma Kuro agusubiza n'ibyawe, agusubiza. Ariko ibintu by'agaciro bari barabicanye. Ikintu cyose cy'agaciro Satani yagutwaye, ikintu cyose abadayimoni bagutwaye, uyu munsi mu masengesho tugira dukore mu kanya, uraza kubisubizwa, uraza kubihabwa. Mana yo mwijuru, hari abantu bavyumvise, nimuzamure haleluya. Ikintu cyose watwawe, Kuro yahagurutse yarakaye. Mana yanje iraza kubugusubiza, inagusubize n'indishyi y'akababaro. Imyaka 70 bari bamaze bakorera ico gihugu, ntibari kuvayo bagaragara. Mana we, bategerezwa kugenda basubiranye ibyabo byose. Ndashimu musaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane ndashima umwami Yesu. Abadafise arico batazi, ibabona n'urukundo, ibyo yaremye byose by'amahirwe wa Yesu ndabizi, nawe nyene bigiye gukorwa n'urukundo rw'Imana. Ntibigiye gukorwa nuko wasenze cyane, ariko bigiye gukorwa n'urukundo rw'Imana. Urukundo igukunda niko rubwiye gutuma igusobanura. Ndashimu musara, ndashima yabanziza, ariko cyane umwami Yesu. Ndashima musaraba, ndashima yabanziza, ariko cyane ndashima abadafise Yesu, abadafise Yesu, arico batazi, ntibabona abadafise Yesu, arico batazi, ntibabona
Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya, 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 haleluya. Dusome Ezra igice duhere ku gice cya mbere umurongo wa mbere. Ndasoma nihuta vuba na vuba ngeze umurongo w'icumi. Ndabona amasaha ariko arihuta kandi sindi bubatebye, ariko turasenga uravayo. Ndavuze ngo uravayo mu izina rya Yesu. Mu mwaka wa mbere Kuro umwami w'Ubuperesi agiye ku ngoma, warakangura umutima wiwe kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribone gushika. Nuko Kuro uwo mwami w'Ubuperesi ashinga ko babitangaza mu gihugu ciwe cyose, aranavyandika ngo Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze, atora Imana nye n'ijuru, yangabiye ibihugu byose byo mu isi, kandi yangeze ko ndamwubakira. Niko murasakuza mwabahungu, niko murasakuriza. None umuntu wese muri mwebwe wo mu bantu biwe bose Imana yiwe nibane nawe aduge i Yerusalemu mu Buyuda, yubake ingoro y'Uhoraho Imana y'Abisirayeli, ariyo Mana iba i Yerusalemu. Kandi ahantu hose hasigaye umuntu w'inyambukira abantu baho niba mufashisha ifeza, haleluya, n'izahabu n'ibintu n'ibitungano, bamuhe n'amashikanwa bashikanye kubw'iyo ngoro y'Imana Yerusalemu, bivuye ku mitima ikunze. Nuko abakuru b'amazu y'abasekuruza b'Abayuda n'Ababenyamini bo n'abaherezi n'Abalewi n'abandi bose Imana yateye umwete bava hasi kugira ngo baje gusubira kubaka ingoro y'Uhoraho i Yerusalemu. Ababanyi babo babaha intererano z'ibintu by'amafeza n'amazahabu n'ibindi bo n'ibitungano n'ibintu by'igiciro kinini. Imana igiye kuguha ibintu by'igiciro. Ukuye mw'ibyo bashikanye byose bivuye ku mitima ikunze. Kandi n'umwami Kuro, ngaha ndashaka Bwana sifiwe. Kandi n'umwami Kuro asohora ibintu by'imbombovu byakoreshwa mu ngoro y'Uhoraho. Ibyo Nebukadineza yari yaranyaze i Yerusalemu, akabishira mu kinyabugoro c'Imana ziwe. Izo mbombovu Kuro umwami w'Ubuperesi mu kuzisohora atuma Mitiledati muzezwa bintu wiwe, nawe aziharurira imbere ya Sheshibazi Basali umuganwa wo mu Bayuda. Kandi n'igitigiri cyabyo ngiki: amasahani y'izahabu 30 n'ay'ifeza 1000 n'imbugita 29 n'amabakure y'izahabu be n'amabakure y'ifeza y'uburyo bwa kabiri 410 n'ibikoreshwa n'ibindi 1000. Twokomera Yesu amashyi menshi cyane. Ijambo Imana yambwiye niri rivuga ngo ikintu cyose cyugaraniwe muri Egiputa canke i Babuloni, Imana igiye gukoresha Kuro agisohore. Kakano ni wakumvise. Muri mwebwe hari abantu ivyabo biriko birateza imbere abandi. Sinze ko munyumvise. Hari abantu ubuzima bwabo wize amashure urakomera, ariko ibyo gutunga biriko bitungisha abandi. Nigeze gusengera umuntu aho muri biro, menga ni muntu yahera. Imana imishurira umuntu yitwa ko ari inshuti yiwe, yitwa ko ari umuryango wiwe, atungiye ku izina ryiwe, adakeneye kandi ariko bariko baganira, womenga aramukunda, womenga n'umuntu muzima mukunda, mugabo ariko amutungirako.
amujana ku bapfumu, izina ryiwe rijana ku bapfumu, ibyaronse bimuca mu maboko bigenda k'uyo muntu. muri umwe n'abantu ari babi, wewe ugakora hakimbura umuntu atigeze akora, ukarima hakimbura utabizi yasho. Igihe kirageze ngo abantu bagiye ivyabo baruhiye mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo nyumvise. Igihe cyageze kandi n'uyu munsi abantu batungwa n'ivyabo baruhiye. Ugasanga ugeze mu myaka wari ukwiye kwicara ukajya, ariko ugasanga ugeze ku rugezo rwo gutangura azero, ibyawe byatungishije abandi. Imana yambariye ngo ndagutangarize uyu munsi yaza gutanga itegeko babirekure bigaruke. Abagutungiye ko Imana yaza guca mu nzira zayo nazi ingene iza gucamo bigaruke iwawe kuri nyene vyo. Ikintu ntabwo cyumvise ubuzamu ya haleluya cyane. Imana iraza gukoresha amaboko ya Kuro bisohoke. Uzamura cyubahiro kuri Yesu. Imana iraza gukoresha amaboko ya Kuro, ibyawe bigaruke mu maboko yawe, ibyawe bitunga abana bawe, ibyawe bitunga umuryango wawe. Ntabwo uriko ibi bintu biriko birumva abantu bazi ko batsindakirijwe hasi, bakandamijwe. Imana yambwiye ngo abantu bakandamijwe niba Imana igiye guhagurukira, niba Imana igiye, ariko ntabwo muriko nimba atawakurenganije si we ndiko ndabwira, ariko ndiko ndabwira umuntu yarenganijwe. Abantu bagutungira ko, abantu batera imbere bakoresheje izina ryawe, bajya ku bapfumu, ibyawe baratwara, icyo ukoze kikagenda, icyo ukoze kikibwa. Imana iraza gukoresha Kuro bisohoke, kandi biragaruka mw'abakobwa mwe, biragaruka mw'ababyeyi mwe, ibyawe biragaruka. Wizere Imana, wizere n'abakozi b'Imana, wizere ko ibyo ndiko umuntu yajyanye izina ryawe akarijyana ku mupfumu, akajya kuguterera imbere, agatera imbere mu gishingo cyawe. Imana yo mwe, Imana yanje, umva icyo Imana ivuze, iraza kumusigara inkokore ariko we utohe. Semeni haleluya. Iraza kumusigara inkokore, abona ubuzima bwawe butoha, abona ubuzima bwawe butera imbere, abona abana bawe bazamuka nk'amarokete, abona abana bawe. Ariko ntabwo muriko jya numva amavuta hano hantu ariko arimika abantu mu bibanza bikomeye, mu myanya ikomeye, mu buzi bukomeye. Mana yanjye, ariko abantu ikibazo tugira tukamenyera imvugo y'abakozi b'Imana. Iyi ni message Imana yamaye kuba nawe yo kumva umwe gusa akayumva akayemera, ubuzima bwe bugahinduka, ishengero ryohindurirwa biciye muri we. Haleluya. Hari abantu batereye imbere ku izina ryawe, batereye imbere ku mashuri yawe, batereye imbere ku mafaranga yawe, barayatwara. Amafaranga yose uronse aragenda araguruka. Imana igiye gukoresha ubushobozi bwa Kuro, igiye gukoresha imbaraga za Kuro, amafaranga aragaruka. Reka mvuge ikintu gisa naho umenga ni gitawuritse. Hari abantu bagiye gusanga amafaranga bari barabuze, bari baragutwaye, uyasanga aho yahora. Imbaraga z'Imana za reka nababwire, yatwawe n'imiyaga y'abarozi, ariko agiye kugarurwa n'umuyaga w'Imana, agiye kugaruka. Ariko Mana yo mwijuru agaruke. Ariko reka nababwire igitangaje cy'Imana imbwiye ni kimwe: bagutwaye mu miliyoni ariko usanga hariyo 3. None reka yarungutse, nawe warungutse, nawe warateye imbere. Umva, aragaruka, agarukane n'inyungu. Byizere. None nibakoresheje amareba, none basumvye imbaraga Imana nigende ku makonte yabo ya vide. Haleluya. Ntabwo uri kurahanyumva neza. Hari abantu batari ko barumva mwe muyeri ariko
aravuga. Hari abantu bahombeshejwe ariko Imana igiye kongera gusuka umugwiza mu by'ukuri. Abakiriya baragenda neza, barabatwara bose, duka ryawe ryose rirahomba, butike yawe irahomba, aho bacururiza urugara kubera imbaraga z'abapfumu n'abanyamareba. Ndatangarije ujya muntu yabikoze. Imbaraga z'Imana zigende mu byiwe, zigende mu mastoke yiwe, zigende. Ariko Imana irahari cyangwa ntabwo ihari? Muremera ko Imana iriho kandi ikora? Haleluya, 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 haleluya. Imana iravuze. Imana igize gute? Iravuze. Imana ivuze ngo baho, ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze ngo bahora baho, ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze ngo baho. My God, ndumva ikirere, ndumva ikirere. Oh, Imana ivuze ngo bahora baho, ijambo ryayo rirarema. Ijambo ryayo rirarema. Ijambo ryayo rirarema. Ijambo ryayo rirarema. Aha, iyi parti gucya, uyu mugwi, iyi parti iri ngaha. Aha gucya kugenda kugera hariya ku gihome, harimo abantu batatu bugaye ibyo bakora neza rugara, kandi umubwiye ati wahombye gute, ashobora kubigusobanura. Baraje abaruzi bonona ikibanza cawe, nta cinjira uretse igisohoka. Abo bantu batatu bari hano, Imana yo mwijuru, Imana yo mwijuru igiye kongera gufata ibibanza byanyu. My God, ingonye nerangwida ngwino. Ariko nitwozamura icubahiro ku mwami wacu Yesu. Sema haleluya, sema haleluya. Arasigaye uwundi umwe muri iki kibanza hajya. Navuze hajya hepfo. Utangura gushika, navuze bangahe? Utangura gushika zoba ari yonyene. We subira inyuma. Ordanas. Oruga. Ora homes. Ima. Yamasengesho y'uyu munsi. Imana y'igicaniro ca hano ivuganye na ababononeye baracariho, ababononeye ubuzima baracariho. Wewe hari umuntu yaje gukubura, aza mwijoro arakubura. Urabona ko umukugu gutumuka umuntu ariko arakubura, yaje imbere yawe ukorera arakubura, aravuga ngo kunyene nkubuye uyu mukungugu utumutse niko nibyo bigiye gutumuka nk'umuyaga. Ariko Imana irambariye ngo ndakubwira, nayo irakubuye. Aka ntabwo mwari mwakumvise. Umva, ni kimwe ku kindi. Mana yanje, abantu ntabwo bahari. Ni kimwe ku kindi. Nayo irakubuye. Ibyo batwaye irabikubuye, igarukanye iwawe hasigaye hagaragara. Mana we. Mu mezi make uzoba wongeye gutoha. Mu mezi nka3 ni menshi, ni make, uzoba wongeye gutoha. Jewe ndumva ndi muri network, ndumva ndi muri connection y'ubwiza bw'Imana. Hari abantu baje saa 8 y'ijoro barakubura, baragenda barakubura aho ukorera,
bahejeje gukubura baza gukubura iwawe aho uba wacawe, barakubura baravuga ngo kunyene dukubuye niko azosigara agaragara, azosigara ameze nk'imbuga igaragara. Imana yo mu ijuru dukorera twizeye, twagendanye nayo n'umunsi tukiri kumwe nayo, itigeze itubesha, irahagurutse nayo ikubuye ku mbuga zabo, ibyawe irabigaruye mu izina rya Yesu. Ibyanyu batwaye biragarutse mu izina rya Yesu, ibyanyu batwaye biragarutse mu izina rya Yesu. Imana ihagurukije Kuro. Hari umuntu agiye kuguha amafaranga, kandi yavuge n'igitigiri, uzomenya ko ari ikimenyetso, usiyakureho byo uziyakoresha. Hari umuntu agiye kuguha amafaranga ashika $1,000. Uzumenye ko ari isoko Imana yongeye gutabora. Uzukure mu cyacu ayasigaye uyakoresha. Imana igiye kongera kuguha gushibuka. Mana we, Mana igiye kongera kuguha gutoha. Uvyemere mu izina rya Yesu kandi uvyakire, ubikore nkuko nabikubwiye. Imana data wa twese yampamagaye, igiti cyari cyaratemwe, we batwaye ibyabo, baragenda batema igiti ahantu mu kibira, baravuga ngo iki giti dutemye uko nyine tugiciye niko duciye ubuzima bwiwe, ntazokongera kuvamo umuntu muzima, ntazokongera. Ariko Imana data iravuganye nawe, ko igiti cyatemwe kigiye kongera gutoha, kigiye kongera kunaga. Imana ibagirire neza, mukiva hano mubone ibimenyetso by'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Twazamura icyubahiro ku Mwami tugatera haleluya, tera haleluya. Ndabona abantu Imana ikoresheje abakomeye, babiyumvire ko babiyumvire. Semeni haleluya. Wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye. Oh, wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, wanyeretse ineza. Shimwa Yesu. Samura haleluya. Kuro ngo atanga itegeko yuko ikintu cyose Nebukadineza yari yaranyegeje bakirekura bakagera. Ariko mw'abantu b'Imana ngo Abisirayeli byabaye nk'uko byari byarabaye ubwa mbere bava muri Egiputa, ngo abantu barabagabira. Haleluya. Barabagabira, babaha impano n'imitima ikunze. Ntabwo bahagurutse bagaragara, bahagurutse bahawe impano. Imana yo mu ijuru igiye gukoresha bariya nyene, igiye gukoresha ry'amaboko nyene, yagutsindagirije hasi, yakonone kubw'itegeko rya Kuro. Arekura ibyawe, arekura ubuzima bwawe, arekura umugisha wawe, arekura iterambere ryawe. Sema haleluya. Haleluya, haleluya. Muri iri koraniro ndahabona ingazi ndende, muri iri koraniro ndahabona ingazi ndende, muri iri koraniro ndahabona ingazi ndende. Haleluya, haleluya. Hari ingazi ndende. Amen. Abamarayika bariko baraduga, abandi bamanuka. Igihe cyawe cyageze, igihe cyawe cyageze. Yakobo ngo amara imyaka
20 akorera Labani. Mwijoro Imana iramugendera iramubwira ngo igihe cyo kuba kwa Labani kirakwiye, sohoka. Sohoka, fata ibyawe. Bacahamagara abakobwa ba Labani, bari abagore biwe, arabahamagara arababwira ngo nakoreye so imyaka 14 ndabakorera, nkora n'imyaka 6 nkorera ubutunzi. So nangero nziza yampaye, uretse ko yagiye ahindura ingero yampaye 2, 3, 4, 5 ibyo twari twiyumviye ko nzoronka bikaba ibyiwe, ngo ariko Imana ya data, ariko Imana ya data yabanye nanje imyaka 20, ubutunzi bwari ubwaso yabuhinduye ubwanje, ariko byakozwe n'Imana ya data. Sema haleluya. Imana iravuganye nawe ngo igihe kirageze ngo abantu birahira Imana yawe. Aravuga ngo Imana ya data yabanye nanje imyaka yose n'amazi wawe. Baramubwira ngo ntacyo tuziga kwa data, tugende. Ngo acafata ubutunzi bwose Imana yaramuhaye arawucana. Ntabwo za kugenda usiga ubutunzi. Siniko ndakubwira ngo ukizwe, werekwe, uvugishwe, ariko siga ubutunzi bwawe. Uraza gukizwa, werekwe, uhanure, ariko ujanye n'ubutunzi bwawe, ujanye n'icyubahiro cyawe, ujanye n'amafaranga yawe. Labani ngo arabimenya, amenya ko bagiye, arabakurikira. Sema haleluya. Arabakurikira bari mu nzira, ngo arara ku musozi, nabo bari ku wundi musozi. Imana iraza mu ijoro iramubwira ngo wirinde, ntugire icyo ugira umusabye wanje. Abasi bawe Imana ibatangirire mu nzira. Ndavuze ngo ibatangirire mu nzira, ndavuze ngo ibatangirire mu nzira. Semeni haleluya. Sema haleluya. Abansi banyu Imana ibatangiririye mu nzira. Shizeho igihome. Ngo wirinde ntugire icyo umugira. Aragenda ngo ashikiriye Labani, aramubwira ngo iki cyatumye unyiyiba ukajana n'Imana zanje. Aramubwira ngo icambere nuko narinzi kutari bunde kure kuneza. Ikigira kabiri, saka ubuza gusanga n'ivyawe ubitware. Haleluya. Labani aramubwira ngo nari kugira ico ndakugira, ariko Imana yawe iri joro yanyiyeretse. Ndagomba ngo Imana yo mwijuru iyereke n'abasi bawe. Imana yanje, ndavuze ngo Imana yo mwijuru yiyereke n'abasi bawe. Yiyereke n'abasi bawe. Imana yo mwijuru yiyereke abasi bawe. Hagarangwa hanure. Murizera ko Imana ivuga? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Muremera ko Imana iri mwari no teraniro? Cyangwa tureke tuze duhanura ubutaha? Hari abakeneye gutaha. Imana ivuganye nawe. Imana ivuganye nawe. Imana igiye kuguha amafaranga ashika 10 miliyoni. Imana igiye kuguha amafaranga ashika 1 miliyoni. Kubera impamvu ni yahe? Mbonye abantu batatu bo muri famiye yiwanyu, umuryango, ari abantu bigaye bo mu miryango iwacu twitwa ngo arabo mu miryango, kandi ari bafisaka bazanye iginyo gifi. Ifi bagiye barondera ifi ifise amenyo. Hari amafi afise amenyo? Ari umuntu avuze ngo ya ntarayibona.
bajanzanye ifi, iginyo ry'ifi. Barihamba ahantu wubatse, bagenda bazana moya y'igihuna. Igihuna no ku murango kiba cibaza ko ari mwijoro, kiba gisinzira. Babihamba ahantu wubatse, bazana n'ibindi bintu babihamba aho hantu. Baravuga ngo iyi nzu naho yubatse izoba umusaka, izoba umusaka ntazigera yinjira, izoba umusaka, izomubera ko umusaka ayireba. Ariko Imana irambwiye ngo kugira ngo kwereka yuko ari ivuganye nawe, igiye kuguha amafaranga ashika miliyoni 10. Iyo nzu ugiye kuyivugurura ikibiriraho. Uhita uyinjira, Imana yayibohora. Amafaranga Imana iguhaye saye gukoresha undi mugambi n'uwo. Uhita urugenda ukora ikintu cyose cyari gisigaye, uyinjire kumugaragara izuba riva, kandi uzu celebre ukora urubanza. Mana yanje, uzu ukora urubanza, ukora umunsi mukuru. Nuzu yinjire mu ibanga, uzu yinjire kumugaragara, ucelebre, bamenye ko hariho Imana ya repentance. Uyu mwaka nuhera utarayinjira 2025 uzowirimo. Mana yanje, yicare mu bwiza bw'Imana. Imana ivuganye n'abantu bari mwari no teraniro. Satani yasubije ivyabo, Satani yononye ivyabo. Imana izanywe no kubisibura, Imana izanywe no kubisubiza ishusho. Mana yanje, semeni haleluya. Nimuzamura icyubahiro ku mwami wacu Yesu. Ariya menyo, ariya moya, ariya maraso bakoresheje bakayamijagira. Na Imana nayo imijagiyeho amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Urabohotse. Urutanga icyacu. Ukiranuke kukigira cyo. Yesu ashimwe. Kuro umukunzi wawe. Kuro yabaye umukunzi wa Isirayeli. Nawe Imana yagurukije Kuro agukunda, Kuro akuvuga neza, Kuro akuyaga neza. Sema haleluya. Kuro akuvuga neza agiye guhaguruka, akuvuge ahantu utoshobora kwivugira. Imana ikumera umugisha. Narivuze ngo Imana ikumera umugisha. Haleluya, haleluya. Yakobo ntabwo yahagurutse ibyiwa bisize, nawe ntabwo uza guhaguruka ibyawe ubisize. Uza guhaguruka n'ibyawe ubicanye, uza guhaguruka n'abawe ubacanye, uza guhaguruka n'umuryango wawe uwucanye. Mana yaje, semeni haleluya. Reka sozerera ahantu. Yakobo ngo amaze kugenda atandukanye na Labani, ngo agera ku cambu ca Yaboki. Acabura ubutunzi bwose yari afise n'abagore biwe n'incoreke, asigara wenyene. Imana imusangaho mu ijoro, baranigana ijoro ryose. Mu gitondo mu bucagucagu marayika w'Imana aramubwira ngo ndekura ngende kuko bukeye. Aramubwira ngo sindakurekura nkiri kumeze. Aramubwira ati ndekura burakeye. Aramubwira ati sindakurekura utamesheje umugisha. Uyu mwanya Imana igomba ihesha umugisha abantu.
abantu bagiye kukubona nka wewe, mugabo muri we hagiye tumugisha, muri we hatonyanga umugisha. Bibiliya iravuga ngo Yakobo, marayika aramubaza ngo witwa nde, aravuga ngo nitwa Yakobo. Aramubwira ngo izina ni ry'umuntu, ndaguhinduriye izina, ntuzosubira kwitwa Yakobo ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'abantu ukabatsinda. Imana iraguhaye gutsinda, Imana iraguhaye gutsinda. Nukuri intsinzi iratashe iwawe. Mukiva hano hari abantu baza gusanga ibintu byabaye, ibintu byaciyemo, ibintu byatondetswe. Byashyizwe ku murongo. Mukiva hano hari abantu amadosiye yabo aza gucamo. Mukiva hano hari abantu indwara baza kuzisiga hajya imbere y'umuryango, baza gusohoka batakizifise indwara bari bazanye. Mukiva hano amadeni mwari mufise muza gusohoka Imana yayabishuriye. Mukiva hano muza gusohoka. Mukiva hano muza gusanga ibintu byashyizwe ku murongo. Haleluya. Ngo kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Imana igiye kuguha kunigana n'abantu, iguye kunigana n'Imana z'ibirere, kunigana n'Imana z'ikuzimu, kunigana n'Imana zo ku butaka, uzitsinde. Ngo arasohoka ajya buka icyo cambo, ahuye na Esawu. Yarazi ko Esawu ahitira mwica. Ngo aramubaza ngo ivyo mbonye, izo nka mbonye zigenda n'izo ngamiya, ibyo bihinda n'ivyiki. Aramubwira ngo nivyo Imana yahereye umusavyi wawe ubuntu, kandi ni impano ndaguhaye. Aramubwira ngo vyigumirize, kuko nanje Imana yarangwijije, nanje Imana yaranteje imbere, nanje Imana yagize umuntu. Imana yo mwijuru igiye kuguha guhura nabo mwari mwaratandukanye, basanga ubuzima bwawe bwarahindutse, basanga imibereho yawe yarahindutse. Mana yo mwijuru ntabwo mubyumvise, nimuzamure haleluya. Reka ikindi mvuge iki kintu kandi ngiye guca ndangiza. Ni kado Imana itanze mu miryango yanyu. Imana itanze agakiza mu miryango yanyu. Iyo kado irengeye amafaranga. Imana itanze agakiza mu miryango yanyu. Imana itanze impemburo mu miryango yanyu. Imana itanze ubuzima mu miryango yanyu. Abari barananiranye gukizwa, Imana ibahaye agakiza. Sema haleluya. Semeni haleluya. Imana itanze agakiza. Iyo ubuwundi bukomeye Yesu amashi. Iyo ubuwundi bukomeye Yesu amashi. Ubu namuhaye n'ikimazi, ukavuga ngo ndemeje, ndakonfirmye, ndemeje. Mana yanje, muri iri teraniro harimo abadamu bafise abagabo babo banse gukizwa. Imana yo mwijuru ishizeho impamvu. Byumvise abadamu gusa, ariko mwese iyo mushaka mwabyumva. Imana yo mwijuru itanze agakiza ku bafasha banyu, itanze agakiza ku badamu banyu. Muri iri teraniro harimo umuntu yari amaze iminsi asengera ababyeyi biwe ngo bakizwe. Imana yo mwijuru itanze. Hari ababyeyi bagiye gukizwa ku myaka 70, 80, umubona bakizwa. Ndemezanya n'Imana ko itanze agakiza mu miryango iwacu, itanze agakiza muri bene wacu. Urafise bene wanyu byanse ko bakizwa, Imana ibahaye agakiza. Ya zamura haleluya. Ujya muntu wari warasengeye byari byarananiranye, wamubwiye Imana yanga kuyemera. Imana igiye gushyira ukuboko kwa Kuro. Ntabwo izemera kwapfa adakijijwe. Muri iri teraniro Imana itanze ikintu cyitwa wokovu, agakiza. Imana itanze agakiza. Sema haleluya. Sema haleluya.
nimuzamura icubahiro ku mwami wacu Yesu. Uriya mupapa ari inyuma azamuye ukuboko yoshobora guhagarara, ariko mwenyemera nkanurira umuntu umwe gusa tugasenga. Nimuvyemere muzamura ibiganza gutya. Imana ya Israeli, Imana ya repentance, Imana yanje yampamagaye, uranyumva? Irakubohoye n'umuryango wawe. Iguhaye n'akazi. Ingo zawiruka ndakubwira. Mubane Imana ihaye icyo gukora, uyu nawe Imana imuhaye icyo gukora. Uko nyene ukubise umuvuduko wiruka, niko ibyiza bigiye kukwiruka inyuma, niko ibyiza bigiye kukurondera. Sema haleluya. Abantu bavuze batanambuka muzotera. Tera nk'intambuko zitanu nyene cyane. Hagarariraho nyene. Imana yo uko nyene uteye intambuko, niko Imana iguteje intambuko, ikwigiza mu isezerano. Imana iguhaye icyo gukora. Mudamu wawe arafise akazi. Ingo mbwire mu gotwe. Akosiko kazi. Akumbwiye yose akonaga n'akazi. Akona abwara akazi. Akazi kiwe karaje. Imana yo mwijuru igiye kumuha akazi. Aho nahantu yagiye kurindirira gusa. Ari muri transit. Mana yo mwijuru ntabwo muvyumva neza. Aburi indege niyo bazi transit cyacu. Arabana Imana ishize muri transit bagiye kwinjira mu byabo. Isubirire mu kibanza. Iguhaye akazi keza n'umutamu. Mama Felicite. Uko witwa? Felicite. Bivuye muri felicitation. Nibyo? Ndabona abantu bagiye ku Felicite. My God. Ko numva ubuhanuzi buriko buraza. Ndabona mariage mu bana bawe. Ingo za wihuta. Aho nyaruka wobiki. Ego no kwimana. Imbaraga zirutizi imbaraga izoniza Yesu. Ari imbaraga zirutizi imbaraga zoniza Yesu. Ufise umwana ageze kubaka umukobwa mariage. Mari kandi si ibintu byo mu myaka. Jesi ndiko ndahanura ibintu byo mu myaka ya kure. Vuba mbonye baguha inkwano. Ndarahiye. Bya bintu bacavyumva bigenda. Byaraheze. Bijya Imana bikubwiye kugira ngo mu rugo rwawe hinjigwe. Kuko amasezerano umugisha wari uri ku marembo. Ariko ku marembo hari imiryango. Hari imiryango yari yugaye. Ariko bijya bintu byahavuye. Noneho abakwe bagiye kwinjana bakazana.
musubire mu kibanza. Ariko uzomuzana uriya mukobwa ndamusengera kwa kabiri Mardi. Urarakaye ko Imana ivuze kuri mugenza. Dore wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibuze, irakwibuze. Ijya saha niyo canke ndiyenze. Murako mwambeshe. Nimuhagarara. Amarira yawahindutse ibitwenge. Dore wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibuze, irakwibuze. Amarira yawe, amarira yawahindutse ibitwenge. Dore wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibuze, irakwibuze. Amarira yawe, amarira yawahindutse ibitwenge. Dore wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibuze, irakwibuze. Ndavugana n'umuntu ari mu ikoraniro agera mu ijoro agatangura kurira. Ndavugana n'umuntu ari mu iteraniro agera mu ijoro mu gicuku agatangura kurira, akumva akabonge kavuye mu mutima kandi kavuye mu mutwe, agatangura kurira atawumututse atawumure, ariko ibitutsi Satani agutuka mu mutima agukekeza bikagutera kurira. Imana irambwiye ngo ndakubwire amarira yawe ahindutse ibitwenge. Tele baya zafa lota kosminia telele mantaya zago te kosi de firia minia. Reka kuraba abandi we ni wiraba, reka abantu mwabaye gute baragashima na ziriko zirakora ku bandi nawe uri kurara gauche droite. Imana data irambariye ngo nakubwire ayo marira Imana yarayegeranije mu icupa. Mentele bosh eitele adosh lantala by God. Urashobora kuzamura ibiganza. Hallelujah. Yo kuririmba ariko muri kuvuza ibyuma. Amarira urira none ningo buhamya kawe kesho inamarwa lota ubana none ningo buhamya kawe kesho. Tumira Yesu, tumira Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo bibaza mu buzima bwawe. Tumira Yesu, losh niwe gisubizo by'ibibazo bibaza mu buzima bwawe. Ariyo marira warize mu ijoro atamuntu akubona, Imana yarayegeranije, Imana yarayabumbabumbye, yayabumbabumbye mwishimwe. Ndumva umuntu n'ubu muri ino saha n'aka kanya yumva akabonge, yumva atagiriye aza gutaha, yumva amenga yo kwigumira hano. Kuba mu rugo byamurambiye, kuba muhira byamaze kumurambira. Iyo ahageze n'ibitutsi, iyo ari mu nzu y'Imana yumva aruhutse. Ariko Imana irambariye guza kuva hano usanga ari ikintu Yesu yakemuye, uza usanga ari ikintu Yesu yakemuye. Zamura ibiganza cyane, zamura ibiganza cyane. Ndabona hari ibintu Imana iriko irakora. Zamura ibiganza. Ndabona abantu Yesu ariko arakura kimitwaro. Ndabona abantu Yesu ariko arakura kimizigo. Ndabona abantu Yesu ariko arakuramwe amarira. Amarira y'umubabaro ariko arahava. Hagiye guseseka amarira y'umunezero. Hagiye guseseka amarira y'umunezero. Hagiye guseseka amarira y'impundu n'ibyiza.
liko labashikosi aminia. Imbaraga za Yesu, imbaraga za Yesu. Ndabona ubushobozi bwa Yesu buriko buratembera aho mu ikoraniro. Ndabona ubushobozi bwa Yesu buriko buratembera mu ikoraniro. Ndabona ubushobozi bw'Imana buriko buratembera mu ikoraniro. Hari Imana iri kirakora, hari miracle, hari miracle, hari gitangaza, hari gitangaza, hari gitangaza, hari gitangaza, hari gitangaza gifatika, hari gitangaza gifatika. Jesus. Ndumva ubushobozi bikagusamara, ariko abantu mwabaye gute? Abantu mwabaye gute? Kw'Imana hari icyo kirakora. Hari icyo Imana kirakora. Hari icyo Imana kirakora. Ndumva ubushobozi buriko buratacinga ku mitima y'abantu no ku mibiri. Ubushobozi bw'ijuru, umuriro w'ijuru. Ritetetetete. Hari abantu bumva amosozi ariko araseseka, amosozi y'akababaro. Yarire na yanyuma, yarire na yanyuma, yarire na yanyuma, yarire na yanyuma. Yarire na yanyuma, yarire na yanyuma, yarire na yanyuma. Imana ishizeho, Imana ishizeho, Imana ishizeho isoko ry'umunezero. Imana aletepa. Haleluya. Ibyo uvuga byose ndabyumva kuko imbere kubimbwira. Mwese musenge genda ndirimba je nyene. Naramaze kubibona kandi note ibyo byose bikugose kuko nduwite kimana manuno kugutabara kuko nduwite kimana manuno kugutabara. Isengere ubutabazi bwaje. Ndabona abantu Imana ikiraca imigozi yari ku buzima bwawe. Humura mwana wanje, ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere kubimbwira naramaze kubibona kandi note kuko Rupale bala zala pa tele zala shanda tili laimini de tayazafat tele tekosi abando. Ndabwiye ubuzima bwawe, ndabwiye umubiri wawe, ndategekeye ubuzima bwawe. Umuriro wamanutse muri aka kanya, umuriro wamanutse muri aka kanya. Hari icyo Imana iri kirakora, hari icyo Imana iri kirakora, hari icyo Imana iri kirakora, hari icyo. Ariko abicaye haguruka mw'abantu mwe. Umuntu wese yicaye nahagarara. Zamura amaboko, zamura amaboko, zamura amaboko. Ayo marira na yanyuma, ayo marira na yanyuma, ayo marira na yanyuma. Iyo ngwara irajana nayo marira, icyo kibazo kirajana nayo marira. Hari abantu bariko barabohoka aho hagati, abakozi b'Imana mwegera aho hagati. Imbaraga z'Imana, ndavuga ngo imbaraga reka gusamara. Ariko aho wafashe umwanya wo gusenga. Jesus, wararize bihagije ugeza naho wiheba. Ariko Imana iravuze ngo humura ndakwibutse. Nawakwiringiye Imana wimuhemukire, nawayikoreye ngo kogwe n'izo. Senga Imana iraguteturuye muri aka kanya. Imana igukuye k'isoni zawe, Imana igukuye k'isoni z'ubuzima urimo, Imana igukuye k'isoni, Imana igukuye k'isoni. Icyo kibazo nikikurekure, iyo dayimoni nikurekure, iyo jini nikurekure, uyo muzimu nukurekure. Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we. Ndiko ndumva ari Imana ikirakora, 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 ndiko ndumva ari Imana ikirakora. Zamura amaboko cyane. Uba ngo Mwami Yesu. Ariko
mw'abantu b'Imana mwe vuga ngo mwami Yesu cyane, mwami Yesu, mwami Yesu, Jesus, Jesus, ndategetse, ndatanze itangazo ku buzima bwawe. Rekura, rekura, rekura Satani kogwa n'isoni umwanya nye. Rekura, 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 achia, 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 rekura. No samare, 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 umuriro, 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 umuriro wache. Umuriro wache, umuriro wache, umuriro wache mwari no koraniro, umuriro wache. Rekura ningoga, rekura ningoga, rekura ndagutegetse, rekura ndagutegeka, rekura ndagutegeka, rekura ndagutegeka, rekura ndagutegeka, rekura ndagutegeka, rekura ndagutegeka, rekura ndagutegeka. Mw'abantu b'Imana senga Imana ikakora ibintu bikomeye. Ndabona imva z'abantu zari zikinze, abantu bari bugaraniye mu mva, bariko baravayo, bariko baravayo, bariko baravayo. Vayo, vayo, vayo. Senga, bandanya gusenga, bandanya gusenga. Ayayaya, rekura. Achia, 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 achia. Rekura, 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 rekura. Arama operasi arikaraba mu nda zanyu, arikaraba mu magufa, arikaraba mu migongo, arikaraba mu maguru. Ari abantu bumva bariko baracugumira, so n'imbaraga zi. Mana we, senga, senga. Numva n'igihe cyawe, ndumva n'igihe cyawe, ndumva n'isaha yawe. Nawasha moto, nawasha moto, nawasha moto. Achia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Telelelele gesho munwano, baraka zamanutse. Senga, senga, zamura amaboko cyane, bandanya guhamagara Imana. Ndumva hari umuriro. Murahiye, 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 mwamizi mumwe. Senga, 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 senga. Ego, 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 ego. Zano umuntu hano. Ayayaya, zamuka nano hejuru y'umuntu. Abantu bose bona bafashwe n'imbaraga z'Imana, bazamuka na hejuru. Ego, 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 ego. Kubita abazimu. Ariko abakozi b'Imana bariko sengera uyo muntu, kubita abazimu. Lelelelelelelele. Dufashe kubita abazimu, kubita abazimu, kubita abazimu, kubita abazimu, kubita ibyo bicaniro, menagura ibyo bicaniro. Hari inyuma, hari hagati, hari abantu bariko barakogwako n'imbaraga z'Imana. Kubita, 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 kubita. Zamukana uyo muntu, zamukana uyo mukobwa yambaye impuzu ya ruje, muzamukana. Ayayayaya, zamura amaboko mw'abantu b'Imana mwe. Ariko Mana we, ariko abantu ndabagira gute? Hamagara Yesu, hamagara Yesu, hamagara Yesu. Vuga ngo Yesu, Yesu, Yesu. Cyane semerera ngo Yesu, cyane Yesu. Ariko abakozi b'Imana, cyane Yesu, cyane Yesu, cyane Yesu. Yesu niwe arikana kubohora. Akazu k'abadayimoni karahiye, akazu k'abarozi karahiye. Aho bagushize imbaraga za kuro
ziramanutse ku buzima bwawe. Imbaraga z'Imana, ndabona ukuboko kw'Imana. Turira, kubita, senga cyane, hamagara. Hariya inyuma imbaraga z'Imana zamanutse, imbaraga z'Imana zamanutse. Umuriro ku gicaniro wamanutse. Reka gusamara, reka gusamara, reka gusamara, reka gusamara. Iyo myuka yakwibitsemo, iyo myuka yakwibitsemo, zomwe muzakwibitsemo na lete paza fado teko siaminia. Rekura, 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 rekura n'ingoga, rekura, rekura amaboko, rekura mu gakaraza, rekura mu mugongo. Wanzoka wenda gukataguye, wanzoka wenda gukataguye. Toka! Tema! Tema! Umuriro, 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 umuriro. Senga, 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 senga. Senga, 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 senga. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya guhamagara, bandanya gusenga, bandanya gutegeka. Turira, 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 turira. Pomora, menagura, pomora, menagura. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ubushobozi. Nasikia nguvu, nasikia nguvu za Jehova kwa jina la Yesu. Umuriro, 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 umuriro. Ntabwo ari ibintu by'imikino. Umuriro wace, 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 umuriro wace. Ndabona umuriro wace, umuriro w'ijuru. Ay 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 ay. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, 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 rekura. Rekura ubuzima bwiwe, rekura ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibyo bicaniro by'iwabo ndabimenaguye, ibicaniro byo guterekera, ibicaniro by'amajini avuye kuguterekera. Toka, toka. Ariko ko mutariko murasenga mw'abantu mwe, ko mutariko murasenga, zamura ibiganza gatoya, zamura ibiganza gatoya, zamura ibiganza umunota umwe basi, umunota umwe basi, umunota umwe, umunota umwe, umunota umwe. Nasikia nguvu za Mungu, nasikia nguvu za Jehova. Zamura amaboko. Vuga ngo mwami Yesu, cyane mwami Yesu, cyane mwami Yesu, cyane mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu. Toka, rekura, rekura, kura. Abandi bandanya gusenga. Toka, 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 toka. Mu izina rya Yesu, 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 mu
izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Rekura n'ingoga, 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 rekura n'ingoga. Ariko mwabantu mwe, ariko mwahamagaye Imana. Toka, 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 toka. Toka, toka, toka. Zamuri biganza. Vuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Ntabara. Amashimeshe ku Mwami w'abami Yesu Kristo. Murashaka kubyagira mu bwami bw'Imana. Icara mu mugisha wawe. Ndavuze ngo icara mu mugisha wawe. Icara mu masezerano yawe. Icara mu masezerano yawe. Icara, icarira abarozi bakwicaye ko nawe. Zamura haleluya. Imana ibahezagire. Ndavuze ngo Imana ibahezagire. Ndavuze ngo Imana ibahezagire. Ndavuze ngo Imana ibahezagire. Hari umuntu yumvise ko hari icyo Imana ikoze ngo azamure haleluya. Nukuri hari ibintu Imana igiye gukora mugiye kubona. Ndavuze ngo hari ibintu Imana igiye gukora mugiye kubona. Imana ibahezagire. Kuwa gatanu tuzosenga. Bwana sifiwe. Tugomba gukora amasengesho y'iminsi 3. Vuga ngo y'iminsi 3. Tuzosenga kwa gatanu. Tutajya, tutanywa. Uranyumva? Kwa gatanu tuzohurira ngaha saa 10. Twese nk'ishengero ryose.